Jumbo Ministries, night and day, bringing hope and truth to every nation. The word of God is light. Psalm 119, 1 to 5. Ndaguhaye mwiriwe kandi ndaguhaye na mwaramutse bivanye naho uherereye nshuti mukundwa ukunda gukurikirana ibiganiro ducisha ku Muco w'Ijambo Ministries. Jewe nitwa Enrique Sezibera nkuko bisanzwe, nkaba nari nipfuje gusangira nawe ijambo data uhoraho ashize ku mutima wanje. Muri kano kanya katubanze dusenga Imana tuce tubandanya dusangira ijambo mu mwanya muto. Data mu izina rya Kristo Yesu, wewe nyine ingabo ushobora byose, ngwaye icubahiro kuri uyu mwanya mwiza umpaye no kubw'ijambo ryawe ryiza umpaye. Reka ubane natwe muri uyu mwanya kugira ngo umwe wese yumviriza iki kiganiro abashe kugira icyo yunguka uyu mwanya mu buryo bw'imhemu, akure kandi akomezwe nawe mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu Bikorino ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 17. Nari kugisoma cyose ariko ndasoma guhera ku murongo wa 17 kugira ngo tuce tubandanya kuri teme tuza kubandanya twigako, kuko benshi barafise ukuntu basobanura ijambo ry'Imana no gukorera Imana, bakabisobanura mu buryo bwinshi. Mbere abacira imanza abandi barahari kubera uburyo bakoreramo Imana canke bavugiramwo Imana, canke uburyo basobanura ijambo canke basobanura ivyanditswe, canke bagacianiranira imanza ku bijanye no kwizera kumwe, kuko abantu usanga umwe wese avuga ngo je nizera gutya, je nizera gutya, je nizera gutya. Mugabo ukwizera ni kumwe kandi n'umubatizo ni umwe, kandi amaraso yamenetse n'amaraso amwe ya Yesu Kristo kandi yamenetse rimwe, ntazosubira kumeneka, kandi nta yindi ncungu tuzoronka yindi atari Yesu Kristo wenyene yacunguye abari mw'isi bose. Rero umuntu wese nahiweho kwizera uwo Yesu Kristo kuko yapfiriye abari ku isi bose. Nuko rero niyo mpamvu nipfuje ko dusangira aya majambo, iri jambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanje. Ndamaze kumva intahe, novuga ko mwanya umwe novuga ngo nizo canke sizo, kuko rimwe na rimwe ku ruhande rwanje novuga ko kwizo ntahe atarizo, ari ivyo nyene vy'ibishobisho canke ari ibintu nyene biba bifatanye n'ivyumviro by'abantu canke biba bifatanye n'ukwizera guke ko abantu. Umuntu yovyitwa amazina menshi, ko hari abavuga ko bagiye kuzimu bakagaruka, ko bapfuye bakagenda ngo bakaje kuzimu hama bakagaruka. Ivyo vyose ndavyumva hano ku isi. Hari n'intahe numvise mu minsi heze y'umuntu avuga ko nawe nyene vyamubaye ko ngo yapfuye akisanga ikuzimu, hanyuma aho hantu mu mwiza akabonayo abana bariya ngo bakorana umurimo w'Imana, abapastore yarababonyeyo, abamisiyoneri yarababonyeyo, abaririmbyi ngo b'amakorale yarababonyeyo, abonayo abantu ngo bashingwa intahe ngaha ku isi vy'ukuri ngo mu mashengero bakoreramwo ngo vyari ivyitegererezo vyiza, ngo benshi ngo bari barakijijwe, ngo bashikanye benshi ku musaraba, ibintu nk'ivyo ngo bararirimba mw'ishengero ngo bimwe bidasanzwe, ngo bavuze ubutumwa imyaka 10 abandi imyaka 50, ariko ngo abo bose ngo aza ngo abasanga ikuzimu ahantu ngo mu mwiza, ahantu hateye agahinda, asanga bose buzuye ngo agahinda n'imibabaro, kandi bari bafise igishinga ntahe ngo ciza hano ku isi, ngo baravugira Imana ibintu mwe n'ivyo.
uba wumva ari ibintu rero bitangaje kumva imvugo mwene izo n'ibimenyetso mwene ivyo koko nawe ubwiwe ariko arashinga intahe yaravuze ngo yabona ngo bimutangaza cyane kubona ahurirayo n'aba man of God yemera kandi ngo aba man of God bashingirwa intahe ibikorwa bakora mu buryo bugaragara mu byo hejuru mu byo abantu babona abo bantu by'ukuri ngo bari abakozi b'Imana arabadondagura bavuga no mu mazina ariko ngo yabasanze kuzimu. Urumva ni ikintu gikomeye cyane kandi gitangaje cyane gose. Rero nawe ngo yibaza ati none vyagenze gute kugira ngo aba bantu babe bari kuzimu, nimba koko vyaramubaye ko nimba yaragiyeyo aho hantu. Nawe ubwiwe avuga ati nanje ubwanje sinumva ko ndamahoro, sinumva ko ntekanye kuko nanje naringiye aho hantu. Njango Imana niya duhuza tuzomubaza ukuntu vyamugendeye canke tuzomutumira ku Muco w'Ijambo Ministries adusobanurire ukuntu vyaje kugenda akisanga ikuzimu akanagaruka wewe kuko wewe ariho nicyo kintu nanje nibajije ati none ko wewe yavuyeyo ko yagiyeyo akaba yaravuyeyo abo bandi bo ko batavuyeyo. Nibaza ko yoba ari yerekwa yoba yaragize, sinibaza yuko vyoba vyabaye ko mutere ngo yapfuye nyene ngo agiye kuzima hama ngo aragaruka ku isi. Njango ni nkiyerekwa yagize canke njango Imana idushoboje akatwemerera kuza mu kigani tuzomutumira. Nuko rero reka dusome ijambo ry'Imana tubandanya kuko umwanya sikirenga cyane, ariko reka dusome duhereye ku murongo wa 17 igice cya Bikorinto ba mbere igice cya 15 duhereye ku murongo wa 17 haravuga ngo ariko asangwa Kristo atazutse ukwizera kwanyu nukubusa muracari mu vyaha vyanyu. Niryo jambo ntanguriye ko nsoma ngo kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye. Asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye. Byumvikane ngo hari abasinzirira muri Kristo kandi bakaba bayogeye. Ivyo navyo mubanze mu vyumve ni ku murongo wa 18 19. Asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo turusha abandi bantu bose kuba abagowe. Murakoze. N'aya majambo nari nifuza gusoma, nshaka mwumviriza aya majambo neza, mugerageze kugenda murasanisha nizi ntahe zimwe mengo zirimwo amadidane canke zirimwo agahaze arivyo nariko ndavuga ati burya tuba dukeneye bano bantu bafite zino ntahe koko nimba bo bidukundira bakaza tukicara tugakorana ibiganiro kugira ngo batange umuco w'ukuntu ivyo bintu vyoba vyarabagendekeye kugira ngo hatazoba ukuyogera nkuko dusomye hano ngo baba barayogeye. Rero 17 twavuze ngo ariko asangwa Kristo atazutse mu bapfuye ukwizera kwanyu ko bari ukubusa tuba tukiri mu vyaha vyacu. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ishimwe kandi habwa icubahiro ko Kristo Yesu yazutse akaba avyagiye iburyo bw'Imana nkuko tubisoma mu Bikolosayi igice cya 3. Asangwa Kristo Yesu atazutse mu bapfuye ukwizera kwacu ko bari ukubusa ngo tuba tukiri no mu vyaha vyacu. Vyumvikane hariho ubuzima bwo kubaho tutari mu vyaha vyacu, hariho ubuzima Imana yashizeho bwo kubaho tutari mu vyaha, ariko ivyo biva mu kwizera. Ukwizera niko gutuma tubaho tutari mu vyaha kuko Imana ntiyaturemye kugira ngo tubeho turi mu vyaha, kuko Imana ntiyaremye umunyavyaha canke Imana ntiyatanze Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bagume bari mu vyaha vyabo. Oya, yatanze Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bave mu vyaha vyabo. Aho nibaza yuko vyumvikana. Hariho majambo numvise muri iyo ntahe avuga ngo bace bamubwira ko bari barakoze ivyaha bari barakoze ari byo vyatumye ngo bisanga ngo bari kuzimu canke bari bagiye
mu mwiza batagiye mu ijuru, kuko avuga ko abo yarazi ko bari mu ijuru yabasanze ikuzimu. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, aho ba pastori yarazi ko abari mu ijuru yabasanze ikuzimu, nabo ubwabo ngo bakaca bamubwira yuko bari ivyo bibwira ko bizeye bitari byo, canke ivyo bigisha batari babizi neza, ivyo barimo barigisha ntibabisobanukirwa ko ivyo bigisha nabo ubwabo ntibavyizera kandi ntibanabikora. Nicyo kintu numvise yagiye arasobanura muri iyo ntahe. Nuko 18 kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye. Rero hari abasinzira muri Kristo bagasinzira, basinziriye muri Kristo ariko bakaba bayogeye kuko kwizera kwabo atari ukukuri. Nimwiyumvire ngo nibindi bituma bagira ayo mayerekwa canke bisanga ngo bari kuzimu, canke bisanga bo bizera cyane ngo bari mu mwiza. Nta kindi, ntibigeze bizera inzira y'ukuri. Ni ari jambo Yesu yavuze, aravuga ngo abahora bamvumereza ngo mwami mwami ngo sibo bazoja mu ijuru, canke ngo hari rindi yavuze ngo niho nzobajinjibura ngo mviraho mwabakora ibizira kuko ntigeze ndabamenya. Rero hariho abirigo baravuga mwami mwami kandi Kristo atigeze abamenya, atabazi, batazwi mu bwami bw'Imana, batazwi no mu nzira yo kwizera kukuri, batazwi. Bazi ngo barizeye ariko ntibaciye mu nzira y'ukuri. Hariho amajambo akomeye cyane Yesu yagiye aravuga yuko hari abinjiranye irembo ritariyo, binjiranye amarembo atariyo, binjiranye irembo atari irembo ry'intama, atari irembo rya Yesu Kristo, binjiranye yandi marembo. Niyo mpamvu batigeze bamenywa mu bwami bw'Imana, niyo mpamvu bitona kunda ko baja mu bwami bw'Imana kuko ntibigeze bamenywa. Nubwo bari bambaye ishusho y'ubukristo, nubwo bari bambaye ishusho yo gukorera Imana, nubwo bari bambaye ishusho yo kuvugira Imana, ariko iyo shusho bari bambaye ni ishusho ngaha ku isi, ifise akamaro ngaha ku isi. Ariko mu bijanye no kwizera kukuri, mu bijanye n'ubwami bw'Imana, ivyo bintu Imana nta n'ivyizi, kuko binjiranye irembo ritari ryo, badodoye ku muryango utari wo. Niyo mpamvu no kugururirwa kwabo mu bwami bw'Imana bitigeze bikunda ko bugururirwa muri ubwo bwami bw'Imana. Rero niyo mpamvu birivuga ngo hariho n'abapfa bakitwa ko bayogeye, bakayogera kuko kwizera kwabo kwahushije, kwabaye kwizera kw'ikinyoma. 19 havuze ngo asangwa muri ubu bugingo, mwumvirize neza rino jambo ryoyo niryo ngiye kohereza ko, asangwa muri ubu bugingo bwonyene, asangwa muri ubu bugingo bwonyene. Ubu bugingo bwonyene bavuze ngo asangwa muri buno bugingo, baba bashatse kuvuga muri buno buzima busanzwe, ukuntu tujya, ukuntu twambara, ukuntu turyamaho tuba n'ibindi. Asangwa muri ubu bugingo bwo kuri iyi si ukunyene tubayeho. Mwumvirize neza rino jambo, asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizigirira Kristo turusha abandi bantu bose. Wumve, kuba abagowe turusha abandi bantu bose kuba abagowe. Mu yandi majambo, asangwa muri ubu bugingo, hari amajambo yagiye arakoresha ngo bari abantu bizewe ku isi, bari abantu b'abavuga butumwa, bamwe ngo bari abamisiyoneri bihebeye Imana ko bazoyikorera mu mahanga. Niki yagiye arasigura ibintu bikomeye cyane bigaragarira amaso y'abantu, amaso y'inyama n'amaraso yo ngaha ku isi. Yagiye aravuga ibyo bakoze byo ngaha ku isi ariko ntibigeze bizera. Abo bantu je ku bwanje novuga ati ntibigeze bizera, kandi si ku bwanje, ni ku bw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo riko riratwereka neza yuko abantu nk'abo ntibigeze bizera inzira y'ukuri, ahubwo gupfa kwabo barayogeye kuko kwizera kwabo kwabaye ukubusa. Mu yandi majambo, ukwizera kwabo ni ukubusa. Niyo mpamvu bisanze mu mwiza, si ukubera bakoze ivyaha nk'uko babidusobanurira ngo bakoze ivyaha ngo nicyo cyatumye ngo bisange kuzimu. Oya, Imana yo mwijuru niyo kwivuguruza ku mbabazi zayo zibihe bidashira, izo yahanuye muri Dawidi muvugishwa n'Imana. Ivyo Dawidi yabwiwe ko hari imbabazi zibihe bidashira, imbabazi marayika yabwiye igihe marayika aza kubwira Mariya yuko azovyara umucunguzi,
ariho Mariya yaca yibuka ubuvugishwa bwavugishijwe yuko uhoraho yari yarasizeho isezerano yuko azozana imbabazi z'ibihe bidashira. Iyo tuvuze imbabazi z'ibihe bidashira ni ukuvuga ngo abizeye mu nzira y'ukuri, abizeye by'ukuri, abaciye mu irembo ry'ukuri, abo ntibashobora kuja mu mwiza nta na gato, kuko Kristo wacu si uwo mu mwiza, Kristo ni uwo mu muco. Iyo rero Kristo umwizeye mu nzira y'ukuri, iyo waciye mu irembo ry'ukuri, vyumvikane ngo umuco wa Kristo urakumurikira, umuco wa Kristo urakumurikira. Nta cyaremwe gishasha, nta cyavyawe n'Imana kizobora, nta mbuto n'imwe yavyawe n'Imana ibora. Nimba twavyawe n'ijambo ritabora, nimba twavyawe n'ijambo ry'Imana, ntitushobora kuja mu mwiza, kuko nta jambo ry'Imana rija mu mwiza. Abarundi nibo bayamaze ngo imfizi y'intama ngo itendera nka se. Imana ntiyovyara umunyavyaha, Imana ntiyovyara ikintu kizoja mu mwiza. Imana ivyara umwana wayo w'umuco. Imana ubwami bwayo n'ubw'umuco, si ubw'umwiza. Nta muntu yoba yarakoreye Imana ngo ace yisanga mu mwiza. Ibi nivyo bibazo rero vya mbere nkunda kwibaza iyo ndiko ndumva zino nta. Niyo mpamvu tuba dukeneye umuco, kuko hari igihe wosanga bobo bazi ukuri canke bazi umuco munini kurusha uko twe tuzi. Niyo mpamvu ku Muco w'Ijambo Ministries duhora dutumira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo baze batanga ibiganiro, bashikirize benshi bizera, bashikirize benshi umuco w'ijambo, kugira ngo benshi bave mu buzimire, ahubwo benshi baze mu muco, bave mu mwiza baze mu muco, bakira ukuri, hanyuma ukuri kubahe ukwidegemvya. Mwarahezagiwe cyane, mwari muri kumwe nanje Eric Sezibera, hari kugira ngo dusangire aya majambo kandi turimbure aya majambo kugira ngo tumenye ukuri, hama natwe tubashe kuba abidegemvya nyakuri, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abo umwana azoha ukwidegemvya bazoba bidegemvya vy'ukuri. Abo umwana azoha ukwidegemvya, uwo ninde? Ni Kristo. Abazohabwa ukwidegemvya kuwa muri Kristo vy'ukuri bazoba bidegemvya vy'ukuri. Ariko utaha ukwidegemvya ko muri Kristo vy'ukuri, ntushobora kuba widegemvya vy'ukuri, ntushobora kubohoka vy'ukuri. Uguma wiyumvira ko wabohoze kandi ukiri imbohe y'umwiza. Murakoze, mwarahezagiwe cyane. Tubandanye dushikiriza ibiganiro, tubashikiriza mu buryo butandukanye, mudufasha gushikana kure bino biganiro vyacu. Dukunda kubashikiriza rimwe na rimwe naho atari vya misi yose, ariko twababwiye yuko abarongorwa namwemeranya ubana b'Imana, kandi ikintu cyose gisa umwanya wacyo kiba cyarashiriweho. Niyo mpamvu ibiganiro mudahora mubironka misi yose ku mwanya nuko ikintu cyose kiza mu mwanya wacyo. Ariko ubonye ikiganiro cyacu uzoza uradufasha ugishikane kure, ugire subscribe, ugire j'aime, ugerageze gupartager ivyo biganiro mu ntumbero kugira ngo ibiganiro bishikire benshi, kandi nawe utavuyemwo uzoza urahora ukurikirana Umuco w'Ijambo Ministries, uhezagirwa, umenye ukuri, kugira ngo bandanye kwidegemvya n'ukwizera kwawe kubandanye gutera kuja imbere mu izina rya Kristo Yesu. Mwarahezagiwe cyane rero, turabakunda kandi turabasengera, namwe mudusengere kugira ngo tubandanye guhishura ibanga ry'ubutumwa bwiza. Murakoze cyane, mugire umugisha muri vyose, mu banyu no mu vyanyu. Mwarahezagiwe cyane. Bringing hope and truth to